Turabahaye ikaze mwese hano kwihuriro ryanyu Kabaza Web TV mu kiganiro twabaza. Tubanje kubaramutsa kandi tubashimira kubona mama mukurikirana ibiganiro vyacu. Uyu munsi rero turaza kurabira hamwe bimwe mu bibazo canke ingorane abatavuga rumwe na leta bagiye barahura navyo kugira ngo bashobore gushika ku mugambi wabo wo guhindura ibintu mu gihugu. Mbega izo ngorane canke ibyo bibazo boba barahuye navyo gushika ubu bituma batarashobora guhindura ibintu mu gihugu nibi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumire umushingantahe Manisha. Umushingantahe Manisha turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Murakoze cyane umushingantahe Irere, natwe turabaramukije kandi turabaramukije n'abariko baratwumviriza. Kandi twagomba tushimire na Kabaza Web TV kubona yadutumiye kugira dushobore kuganira, dushobore kuyaga. Murakoze neza, natwe turanezerwa cyane iyo tubatumiye mukatwitaba canke iyo mudusabye ijambo. Nuko rero mbega mwebwe kubwanyu ibibazo canke ingorane mubona abatavuga rumwe na leta boba barahuye nazo kugira ngo bashobore gushikira ku ntego yabo yo kugira ngo bahindure ibintu mu Burundi izoba ari zihe? Mbego cyane hari ibibazo byinshi nkuko mwavuze mu ntangamarara yanyu canke mu ijambo ry'intangamarara mwashikirije ibibazo donc abagwanya ubutegetsi baba baragiye barahura nabyo ndetse bibe nabatuma badashobora gushika ku byo bashaka. Uno munsi sinza ngomba kuvuga nk'umuntu yoba yihweza nk'umurundi wari we wese. Yego cyane. Kugira dushobore gufashanya. Hariho benshi bashobora kuba bikorera ahandi babona ibindi hama bakabivugira mu migwi barimwo canke bakabivugira ahandi hari hose, ariko je uno munsi nashatse kubivuga kuri radio yanyu kugira n'abanyagihugu nabo bashobore kumenya ibibazo jewe niyumvira yuko abantu bagwanya ubutegetsi sinavuga ngo bagwanya batavuga rumwe na leta, batavuga na rumwe kubera ntabwo kandi no kuyigwanya ntibyari bibi kubera ubutegetsi ni bubi. Batavuga rumwe na leta nkuko cyane. Ibyo rero no gushaka yuko abanyagihugu babyumva nyuma naho abanyagihugu nabo bakamenya ico boterera. Yego cyane. Nabo nyine no ko kiza kuba umutwe w'ibyo nshaka gushikako. Yego nibyo ntabaciye mu ijambo nabo nyine barafise akaryo abafise iciyumviro ku ngorane babona yuko zoba zaratumye canke zituma abo batavuga rumwe na leta badashika ku ntego yabo hakiri kare, nabo nyine barashobora kutwakura bakatubwira izo ngorane bo bibaza canke bakatwandikira inimero zacu za telefone basanzwe bazizi, eka mbere na email yacu. Reka duge kwijambo rero tuge hakanye. Yego murakoze. Jewe mushingantahe Irere, hari ibintu bimwe bimwe urazi neza iyo utangura kuvuga abantu bagwaye ibyo jambo twajanse batavuga rumwe na leta babaye no munsi. Kandi naco kibazo iyo tuvuze abatavuga rumwe na leta canke abagwanya leta nibaza ko ngaha dukeneye kuzobimenya biri mu bibazo dushaka kuganira, kubera harimo ukuntu tutagomba kuvuga ico dushaka abarundi. Ku bwanje nibaza yuko nta rukundo afitiye ubutegetsi buhari. Ntabwo nkunda kandi nabwo ntibwigeze bunkunda. Ubwo n'uburenganzira bwanje abandi bose bafise uko bobivuga. Nukuvuga ko jewe kubugwanya ntibisigura kuja kubutera amabuye, ntibisigura kugira nabi, mugabo bisigura yuko utabushaka kandi utabwiyumvamo. Rero icyo nshobora kuvuga ku kibazo mwavuze, hari n'ibintu bimwe bimwe jewe nagiye ndigisha. Ibi bintu ndabimaze n'akanya narabikurikiranye duhereye mu 2015 kuvaho intureka zitanguye.
abenshi bavuze ko intureka zatangwa mu 2015 ariko koko sinibaza ko intureka zatangwa mu 2015 canke kugwanya canke kutavuga rumwe n'ubwo butegetsi n'ivyo byatangwa mu 2015 here nko kuri jewe nibaza yuko ntigeze numva narinzi ibyo nama nabisubiyemo kuri radio yanyu uko atamugambi mwiza nabona wa sendede kandi nta wari uhari guhera umuzo wabo rero reka duhere aho abarundi bose baba bashaka bamwe bamwe ariko nagomba ndabibutse yuko jewe kutiyumvamwo sendede bidatanga uno munsi kutiyumvamwo sendede bihera guhera mu 1993 kuduga n'umuzo wabo havuye jenoside y'abatutsi akaza na ideology cyangwa ibyumviro byabo ko bakoze ko babandanije gushika aho bageze n'abo bakoranye bose ariko nkuko nabivuze reka tubihere mu 2015 kugira tworohereze abanyagihugu bashobora kubyumva jewe rero hariyo bimwe ku rwego rw'abatavuga rumwe na leta mbona ko byagiye birononekara igihe byabyuka canke byatangura hari mu 2015 abantu bavuga ko twagwanya Nkurunziza twagwanya canke abatavuga rumwe nabo bavuga yuko biyamiriza Nkurunziza ku kubera yarenza amategeko y'ibwirizwa shingiro mu byo kwitoza bimwe bita ko manda gira gatatu ikingo kira gatatu manda gira gatatu ibyo rero nibaza ko ari byo abanyagihugu benshi bahagurukiye ko kuri bamwe kuri twebwe rero twari dufise n'ibindi byinshi twagiriza sendede twavuze duti iyo ni imbarutso nziza kuko ikintu kimwe abanyagihugu iyo ugomba gutangura ikintu umushinga ntayirere resistance icyo nokwita resistance mouvement de resistance ni uko abanyagihugu mu Kirundi tuvuga ngo iki iyo tugomba kwiganzura canke kwikurako ubutegetsi bubi novuga yuko hateza kuba ikintu abantu bose biyumvamwo bose kiba kibabaje sinzi ko muri ko murankurikirana urumva rero mu 2015 yego mu 2015 bibaza ko abarundi benshi biyumva yuko cyari kibabakiye wari uwo muzo wa sendede donc wari uwo muzo wa sendede kuri bamwe ku bandi ariko ukaba niyo ntwaro yarenze amategeko y'isezerano ibwirizwa shingiro ry'u Burundi icyo rero nibaza yuko cyabonetse igihe abarundi bose bahaguruka mwarabonye ko abagiye mu myerekano batabaye ubwoko bumwe babaye abarundi bose bagiye hamwe no kuva yuko batabyumva ariko ibyo nabyo biba byavuye no ku bantu baba babitanguje cyane babibwiye abanyagihugu kubera abanyagihugu biragoye ko bahaguruka bonyine mugabo rero mu bingorane zabaye ntagiye ndavuga amajambo menshi nibaza ko habaye ingorane y'icyo no kwita kwiyitirira igihe abanyagihugu bamaze guhaguruka bavuga bati buno butegetsi bwarenze amasezerano kuko koko nibyo basigurirwa yuko ubutegetsi bwarenze amasezerano ariko tugiye kuraba nkuko navuze hari ibindi bintu byari gutuma abanyagihugu bahaguruka n'imbere yuko sendediza uretse yuko abanyagihugu abategetsi b'ico gihe bari barabyirengagije canke n'abategetsi baje babyirengagije rero guhera mu 2015 aho bose bumviye yuko abanyepolitike n'abanyagihugu abanyepolitike babwiye abanyagihugu yuko harenzwe amasezerano ya donc ibwirizwa shingiro mu kwitoza ubugira gatatu abanyagihugu baragiye mu barabara bagiye mu barabara jewe ikintu ca mbere novuga ko cabaye ingorane inyuma yaho hantu novuga yuko ikintu ca mbere harabaye ikintu kwita mu gifaransa personnalisation ya cause kwiyitirira ibibazo ni ukuvuga yuko hatabayeho ntuzenya imigenderanire myiza hagati y'abo twokwita abarongozi abo batavuga rumwe na leta batavuga rumwe na leta n'abanyagihugu donc abarongozi
sinobora ko habaye personalisation yakoze gusa ahubwo byoba byabaye n'ingoga kubera igihe hariko haraba ibyo bintu twokwita kwiganzura nuko hateza kuba abarongozi mugabo abarongozi babaho gute babaho ryari nico kintu nibaza ko cabaye ingorane nibaza ko twebwe mu Burundi twagize ingorane y'abantu kwihutira gushaka kurondera uburongozi aho tworondeye kubaka ico tugwanira tutabaciye mu ijambo aha muntu arashobora kubaza kugira ngo atahukigwe neza none ko wumva umenga hoba hariho imvo nyinshi zatumye bahaguruka ariko bagafata imvo ya mbere imwe iyo mwavuze iyo yatumye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza avuga yuko agiye gusubira kwitoza ubugira kandi ntimwumva yuko umengo nabo nyene ubwabo abo batavuga urumwe na leta bisa nuko badafise impamvu imwe bahurirako bose ivyo nibaza ko tuza kubiganira impamvu ntazo bashobora guhuriza ko abantu burya naho abantu bashobora kuja hamwe bose buri muntu yamafise akantu gatonya ariko impamvu nyamukuru nayikubwiye impamvu yariye yuko yarenganye ico kiringo yateza kubako naho izo zindi mpamvu ni ukuvuga yuko rero iyo mpamvu yaba yarenze izindi mpamvu kubera abanyepolitike canke abo barongozi bahaye agaciro iyo mpamvu ni ukuvuga yuko guhabwa agaciro k'iyo mpamvu kadakuraho izo zindi mpamvu kandi kuba yarahawe agaciro atari igicumuro atari ikintu kibi ahubwo nakubwiye ko yari nk'imbarutso inyanduruko imbarutso y'ibindi bibazo byose noneho guca bija hanze rero kuri twebwe naho tutuba duhurije kuri ico kibazo kuri iyo mbarutso ariko tuyibona iyo mbarutso ko ari imbarutso nziza kubera yabyuye ko abarundi bose bashaka kwerekana ibibazo byabo sinzi ko nishuye neza icyo mwashaka kuba yego umwishuye ariko mudusigurire neza uko mwashatse kuvuga kwiyitirira aho mwavuze mu Gifaransa personnalisation de la cause mwashatse kuvuga iki personnalisation de la cause navuze yuko ikibazo twagize ni kimwe ikibazo twagize nakubwiye ko abanyepolitiki na societe civile wanashaka ngombe gutangura kubivuga bihutiye cyane n'ingoga kuyitirira canke kugomba gushyira amazina yabo hejuru kugira baboneke imbere yuko bashobora kubaka ico twashaka intumbero abarundi bashaka uko kwiganzura kw'abarundi ibyo rero bica bituma umunyagihugu mutonya atabona imigenderanire yiwe n'abo barongozi babo baba bashaka kwiganzura hagati yiwe n'abo baba bashaka kwiganzura icyo mvuga si kuvuga yuko kandi ngo badakwereke yuko iyo personnalisation de la cause atari mbi ahubwo yabayeho kare ndashaka kuguhereza akarorero mu mouvement de resistance menshi ibyo twokwita sinzi ukuntu twokwita mouvement de resistance mu kirundi ariko mu mihari myinshi yaba iyago ishaka kwiganzura akenshi benshi baraba kwiyubaka baraba kubaka baraba icyo twokwita mobilisation y'abanyagihugu bakigisha ideoloji yabo baraba mobilisation mu kirundi novuga yuko baraba guhamagarira abanyagihugu bose kuraba ukuri kwico bariko baragwanira rero twebwe nibaza yuko abarongozi abo bita abarongozi boba barihuse cyane ntibari kubikora gutyo ahubwo hari igihe c'uko babanza bakarindira bakubaka imigenderanire myiza hagati yabo n'abanyagihugu ivyo ndiko ndabivuga gutyo urashaka kuraba aho umuntu ashobora kubabaza
ati muravye igihe vyabereye mu mwaka wa 2015 mwibaza ko bari kurindira? Ntibari kurindira, sinigeze mvuga ko barindira, ahubwo kwari kuraba ukuntu bakora, ukuntu bari gukora. Bari kurindira byensire mu 2015 kubera we urabyibuka sinaride bavuze n'ibyari ndakubadije menyesha makuru ko bazibazo. Subiramo kibazo. Sinaride bavuze byari par exemple yo bayavuze byari nk'akarorero nyuma y'ihumbi 2015 na ko bazibazo nibyo sinzi neza amatariki yavukiye ko, ariko ibyo yose yavutse nyuma ya 2015. 2015 ntihari kure cyane, ntihari kure cyane, baze ko hari amezi make cyane imyerekano itanguye, aba donc izi sociétés civiles nazo zicagira donc zari zisanzwe zihari, ariko zaciye zimenyekana ko zamaze hariho société civile yo mu gihugu na société civile igiye hanze. Rero kuri ibyo byose nta na kimwe carimwo kibi, ariko je mvuga yuko byoba byabaye kare iyo bitonda. Iyo ntuzenya uko kwitirira, ntuzenya uko kugwanya ubutegetsi ntigusohoke hakiri kare, ahubwo bakabandanya bubaka imigenderanire n'abanyagihugu, basiguriye abanyagihugu, kubera igituma mvuga personnalisation de la cause nimbi kubera iki, nimbi kubera ica inguvu canke ica inguvu abanyagihugu, yica ntuzenya movement, yica uwo mugwi w'abantu baba bashaka kwiganzura, kuko abantu baci batangura kubona yuko hari abandi bantu bariko bararondera ubutegetsi, abandi bariko bararondera amahoro. Urumva ico rero n'ikibazo. Urumva iyo umaze yuko kubaka ico kintu, ubwo budasa hagati y'abifuza kurongora n'abarongorwa, ukabereka icyo wifuza gushikako batarabona iyo bariko baraja, ubugize amakosa. Nico je novuga ko personnalisation de la cause yabereyeho. Iyo nayo ndayita kubera iki personnalisation de la cause, ndayita kubera yuko itanabaye gutyo gusa, ahubwo twoba twari dufise abantu bifuza gushikira ibindi bintu, bibagira n'ukuri ubutegetsi wanabishaka kubivuga, bibagira yuko koko icatumye abanyagihugu rujya gwaruka, abapfasoni, abatama gwaruka baja mu mabarabara, butari ubutegetsi, kwari ugushaka kwikura intwaro ya sendede ibaremereje n'ubukene, ibaremereje n'ubwicanyi, ibaremereje n'agasuzuguro. Reka umuntu akubajije aho nyine ati kwari ukwikura sendedefidede, ariko mukavuga yuko imbarutso yabaye ikiringo kigira gatatu, bamwe bavuga ko ari cya gatatu, abandi bakavuga ko ari cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Mbega iyo hitoza uwundi muntu atari nyenicubahiro Petero Nkurunziza, ntimwumva ko iyi mbarutso itari kubibonetse, kandi bishoboka yuko CNDD-FDD yari kubandanya nyine itwara? Aho urumva CNDD ndumva icyo ugomba kubaza, ariko icyo nakubwiye abanyagihugu ntibapfa guhaguruka gutyo gusa. Urumva abanyepolitike bo barafise ibintu baherako, imbarutso baherako, ariko abanyagihugu umubabaro ntujyana n'ibyo abanyepolitike biyumvira. Nicyo no kwishyura ngaho nuko nakubwira yuko naho hari gutoga uwundi muntu, umubabaro w'abanyagihugu atawari kubugiye kubyerekeye CNDD. Ibyo tuvuze CNDD ntituvuga CNDD, tuvuga CNDD ni organisation, ariko tuvuga abantu bayigize, ikahise kabo, ibyo bakora muri kubu, ndetse n'ibyo babona ko bazabakorera muri kazoza. Rero abanyagihugu ibyo niyo hari kuza uwundi muntu ujya mu remero bari bafise, ujya mu babaro bari bafise,
nibaza ko atawe ari kuja gusa abanyepolitike boba bafashe iyo nzira kuko biyumvira ko ishobora gusohoka n'ingoga kandi yarumvikana dukurikije amategeko agenga igihugu cacu. Ego sinzi ko mufise iyindi mpamvu igira kabiri canke iyindi ngorane igira kabiri sinzi ko muhejeje iyi ngorane ya mbere ya personnalisation de la cause canke kwiyitirira nibaza ko no byita kwiyitirira uwo mugambi. Kwitira uwo mugambi ndacafise ikintu bivuga ko kugira ndashaka gutanga uburerero bwinshi. Navuze nka societe civile cyangwa kavuga sonarite. Urabona nkuno munsi jewe nawe ireri iyo tuvuze ntuzenya abagwanya abatavuga rumwe na leta ubutegetsi abatavuga rumwe na leta abatavuga rumwe na leta niko washatse ko tubivuga kandi naje ndabyumva nivyo isi ishaka ko tuvuga. Urumva hari amazina amwe acasohoka nkuno munsi guhera na 15 bakakubwira ati okay societe civile naba amazina yabo urayazi ukaja kuri sinarede ugaharura amazina. Nukuvuga yuko jewe nibaza yuko iyo yabaye ingorane nini donc kubera iki muri iyo uvuze abagwanya na leta yarabikoresheje ya CNDD ndetse no gushobora guhirika canke guhirika sinova guhirika donc kugwa mu nzira zayo zo kugomba gutsinda abatavuga rumwe nabo yaragerageje gukoresha ayo mazina nyine yasohotse hakiri kare kandi atazi gusohoka. Bakakubwira yuko par exemple canke mu karorero ngo abagwanya ubutegetsi iyo bari pacifique canke mbonimpa canke abari muri sinarede ukavuga Nyangoma canke ukaza kuri ba Minani Dr Jean Minani ukamanuka ukavuga n'abandi mazina. Urumva aho wamaze kubona yuko abagwanya ubutegetsi ari kanaka leta yakoresheje iyo ntuzenye bayihaye iyo chance yo gukoresha amazina yabo kugira yohereza inzira zayo zo kugumana abanyagihugu no kubagarura yuko ikibazo kitari ikibazo ari c'abanyepolitike ariko ku by'ukuri nko nabisiga ubwa mbere ikibazo nicari ico c'abanyepolitike cyari c'abanyagihugu. Ariko naho nyene umuntu arashobora kwibaza ati none aba muvuze amazina iyo bataje imbere muri abo banyagihugu muvuga ninde yari kubaserukira canke n'ubu ninde yo baserukira kuko ugiye kubiraba bamwe muri abo magiye muravuga nibo bakunda kuvuga cyane bereka abanyagihugu ati ibintu ntibiko biragenda neza bikwiye guhindurwa habi nibi none aba iyo batavuga canke turetse abandi banyagihugu abandi mu banyagihugu mwe mwibaza boserutse bakaje imbere bo bari ari bande guseruka sindavyanze yuko baba bavuga canke baragize iki ariko iyo turavye imigwi myinshi yo kwiganzura bashaka kuraba nko muri Sudani guhera mu 1964 ukaraba muri Afrika y'Epfo mu 1960 na kangahe canke na 60 bitangura harabaho abo bantu turashaka kuvuga abantu nka basobukwe abitwa ba ntuzenya ba rituri hari abantu baje imbere bakavuga mugabo abo bantu ntibasoka nkuko boba batari kumwe n'abanyagihugu basoka n'abanyagihugu. Twebwe iwacu ingorane nibaza ko twagize nuko amengo hariho ubudasa ic'abanyepolitike canke abarongozi bacu bakoze nuko bari bafise aho bavugira ariko atarorasyo atabugenderanire bafitaniye n'abanyagihugu kuja kubikorwa nabo. Rero ngiye kukwishura neza abanyagihugu si kibazo. Abanyagihugu kutagira uburongozi abanyagihugu mbega iyo hariho ntuzenya hariho ico umuntu ashaka gushikako umurongozi ntushobora kumenya iyapfa ndakubwire
umurongozi ashobora kuva mu muntu utiyumvira ntava muri ujye yavuga wenyine arico nita iyo personalisation de la cause kubona kuva mu 2015 tugifise ayo mazina yagiye arakomera atabandi bantu turiko turabona byerekana neza ukuntu habaye uko kwigumbira ko kugushaka kwiyitirira intuzenyi ico gikorwa cyo guharanira kugombora igihugu cacu kugikura mu kaga karimwo rero abanyagihugu ku kibazo cawe nibaza yuko si bo bavugiye abanyagihugu barivugiye kuko ntushobora kumbwira yuko ngo kubera ngo jewe navuze uno munsi ngo hari abanyagihugu bacaje inyuma birashoboka hari inzira zishobokamwo mugabe biravana n'imbo nyinshi abanyagihugu rero no kubwira yuko abanyagihugu niyo abantu batari guhaguruka umuremero wari wabaye munini cyane amarushwa yari yabaye manini cyane ahubwo nibaza ko abanyepolitike nabonye bo bararavye bakabona yuko bakaraba bagakamira mu ntuzenya muri uwo muremero w'abanyagihugu kugira nabo bashobore kuwukoresha mugabo ntibawukoreshe mu nzira uko canke bakanawukoresha uko byateza kugenda ariko bakihenda bakananirwa kuwukoresha mu nzira igituma navuze mu nzira zateza gukoreshwa mu gituma navuze baritura nkavuga basubukwe n'abandi mu karorero bari abantu abitwa ba Chris Hani n'abantu bakorana n'abanyagihugu ndetse uko kutangura ayo mazina yabo yo kuza imbere yabo kuza kugira amenyekane agafata igihe ku buryo bw'uko bitatera intege nke canke bitatera inguvu nkenya canke ngo bigabanure ugushaka ko abanyagihugu kwikura ko uwo muremero batiyumviriye ibindi byoba byinyegeje inyuma y'abariko baraja imbere baba bari kumwe nabo kandi nabo urumva yuko mu banyagihugu nyene haba harimo n'abandi barongozi iyo tuvuze Mandela uno munsi muri ANC bajya twita abagwaniye agateka kabirabure muri Afrika y'Epfo si Mandela gusa si Chris Hani harimo benshi kandi ugiye kuraba bahaye agaciro ubwa mbere mu ntango aya mazina hano wayarayazi hano wari ayazi Mandela umwumva canke twumva Mandela yari umuntu asanzwe ajya mu manama nk'abandi mugabo uko ibintu bigenda kandi ntiyihuti nawe kwivuga ngo niwe ariko aratwara utwara ikintu wamaze kubona ko camaze kugeraho kigera witira ikintu ubona ko camaze kugeraho kigera mbwa twebwe iwacu nibaza yuko habaye iyo uko kwihutira nkuko nabivuze sinavuze ko ari bibi kandi muga barihuse cyane kwiyitirira ibyo bintu kandi ndetse birima n'umunyagihugu wundi wari we wese gushobora kwinjira muri uwo mugambi kuko ikindi nagomba kwereka akarorero uno munsi reka tunyarutse kugira ngo tuje tuja ku yindi mpamvu nimba reka dagwereza opposition yacu canke ntuzenya abatavugarume na leta ugiye kubaraba usanga ari abantu bazinanye bashobora kuba bariganye ndagwereza kare baba muri societe civile canke barakoze hamwe twaja kuri ntuze kuri somerede n'abantu bakoranye n'abantu bazinanye urumva yuko atanarimwe donc atabugenderanira abanyagihugu bigeze bagira ku buryo bw'uko yari ikintu umugwi donc abo bantu izo mouvement de resistance usanga ari ibintu biri ntuze biri mix udashobora kumenya uyu muntu ava umurongozi yava nta ntara imugenga sinzi kuri kurumva ibyo ndiko ndagerageza canke baza kunyumva ibyo ndiko ndagerageza kuvuga nta bwoko bumugenga bose barangwa n'iki barangwa n'umubabaro ni ukuvuga ko bava mu ntara zose z'igihugu bakava mu bwoko bwose bw'igihugu kandi ukabitegurira kubaronka ikigira uburongozi si ubumenyane ikigira uburongozi ca resistance
ni ukwitanga ariko abarongora abandi baje imbere y'abandi ariko mugiye kuraba no muri kahise ku Burundi eka mbere no mu mugambwe uri ku butegetsi uyu munsi umenga ibyo bintu by'ikimenyane byamye bikora hose sinibaza yuko ibyo mu bifata gusa ku batavuga rumwe na leta kuko n'ubu hora wumva bavuga bati abariko barahabwa ubuzi canke n'ibindi usanga ari abantu bazinanye n'abahoze ku rugamba canke usanga ari abahoze ku rugamba ibintu nk'ibyo ugasanga n'ikimenyane kiguma gikora none ntimwumva yuko umengo mubibashize ko bonyine abo muri abo batavuga rumwe na leta musa nuko muri kumara barenganya kuko biri mu barundi nka bose ikimenyane cyo novuga ikimenyane kirakora ahantu hose turi ngaha muri Amerika je nawe urabizi ko gikora ngaha muri Amerika hari ico bavuga yuko donc mu buzima rimwe na rimwe umuntu si ivyuzi n'umuntu uzi nuwo muzinanye mu Congereza niko babivuga rero birakora ahantu hose mugabo ntuzenya iyi migwi yo kwiganzura iteza kugira iyindi myitwaro cyangwa imyitwaro itandukanye n'ibisanzwe bihari urumva igihugu gitwagwa igihugu ni ngombwa gitwagwe gishobora gutwagwa muri ibyo nyene haba hariho ubumenyane hari ibintu dushobora gukura mu bantu ariko ku bantu bagomba gushika ku kintu hari ibintu hari donc icyo novuga hariho ukwitwara kundi kudasa hariho ubudasa rero ubwo budasa nibwo ndiko ndavuga iyo ugomba gushika ku kintu uno munsi opposition canke abatavuga rumwe na leta iyo bagenda barabona yuko umunyagihugu mutonya angana n'uri muri sinarede naho sinarede ntayishigikiye urabizi narigeze kubivuga ibyo singomba ko bava bimvira ko ndiko ndabavugira kandi sinarede si bo bonyine batavuga rumwe na leta kandi harimo benshi hariho n'abandi harimo benshi ibyo ntabyo tuzi ico ni iyo ni topic donc iyo badashaka kwemera yuko bangana cyangwa iyo societe civile ingana n'umunyagihugu ari wese ashobora kuja kwiradiyo ngo avuga ati ubutegetsi ntibumeze neza ubutegetsi buracinyiza umunyagihugu ubutegetsi bwadusubije inyuma wewe ukaguma wibona yuko uri hejuru yabo uba ntacu uri kurafasha muri izi muri ico twokwita muri izi mouvement de resistance ahubwo nugurondera jeco navuga aho bihendeye kandi niho navuze ukwari ukwicisha bugufi bakabana n'abanyagihugu hanyuma bakugurura umuzingi bakareka abanyagihugu bato bato kandi nabo bariko baranakora unashatse bakabumviriza bakumviriza kuko umviriza abantu kugira baje hamwe irere nuko baba basangiye umubabaro rero urumva abanyepolitike bamaze kukwereka yuko abanyepolitike bo bafise ibindi bashaka warabonye kwiyumvira ibiganiro utaranabaza n'abanyagihugu utazi n'ibyo abanyagihugu yumvira ntacu uri kora bafasha ego ko nakare nshobora guhereza ego ariko reka turangize ingorane canke intambamyi ya mbere mwashikirije tuje ku yindi muba mufise ariko tubanze tubaza kandi kabazo nako nyine mukishira mu majambo makeya mwavuze yuko bari kurindira turazi neza yuko ibyo bintu byose byagiye gutangura mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2015 yego none kugira ngo barindire bashobore kuja hamwe n'abanyagihugu babumvishe byose mumibaza ko byofashe igihe kingana gute kurindira irere igihe ntitwari twogisigurira ngaho ko cari gufata mugaje nibaza ko igihe cari kuba gitonya uravye umwitabiro w'abanyagihugu 2015 wakwereka neza yuko ibintu bigiye guhinduka n'ingoga ariko imyitwarire y'abantu baciye bapersonaliza cause nibaza ko baciye batwara ijya ntuzenya kujya kwizera kwacu umwanya wari kuba muto nibaza ko sendede na nkuru nziza
ugiye kuraba muri uko kwezi kwa kane wabona yuko ata minsi basigaje kandi byarabaye urabibona ko ata minsi basigaje mugabo atajamwo irite no kwita politike ndende ivyo byo kupersonaliza cause ivyo byo kugira ibiki n'ibiki noneho bitandukanya no umunyagihugu ntiyumva igituma aja mwibarabara umunyagihugu ntiyumva ico abantu bashaka abantu nyene bamaze kwiyitirira yuko bashaka kurongora ubwo donc iyo position rero ico nico cabaye ikibazo donc je nibaza ko umwanya wari kuba muto kandi niyo utaba muto nicari kuba ikibazo kuko abanyagihugu iyo bipfuje kwihinduka ribi bayihinduka riba hariho hose riraba naho ryoba umwanya muto naho ryofata umwanya muremure iritizo kuba urabona u Rwanda n'igihugu kibanyi cacu urabona umwanya FPR yafashe kugira ishike ku byayo kugira aho bashikanye igihugu byafashe imyaka n'imyaka kuvuga yuko iyo abantu biyumvamo ikibazo kumwe umwanya atari kibazo reka dusongore nimba mufise izindi mvo kuko nabona umenga umwanya uratujanye turiko tumaze iminota itari mikeya tuvuga ku kibazo kimwe sinzi ibyo mufise uko bingana iyindi ntambamye igira kabiri cyangwa ikibazo kigira kabiri mwibaza cyo bari ikihe iyindi ntuzenya nkurikije hari ikintu bavuga yuko twoba twarabuze ntuzenya opposition yarabuze ntuzenya ishigikirwa ry'abanyagihugu bari mu gihugu kubera batamenye ico abanyapolitiki bashaka ico naco kikaba gifatanye n'iyo personalisation de la cause urumva niyo ntambwe niyo ntuzenya ico kibazo ca mbere natanze donc abanyagihugu iyo utari kurababwira utabandanya ubigisha ngo ubereke ibibazo bihari birabagora cyane kumenya icyo bokora n'icyo batokora rero nibaza ko habayeho ukudebukirwa mu banyagihugu hagati ku kubera ukujuragiritswa n'abanyepolitike kutumva ibyo bashaka kuko akarorero bashaka kuvuga iyo umuntu akubwiye ngo hariyo ngo abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu n'abari hanze ariko ugasanga bari mu gihugu bavuga rumwe na leta binyegeje mukaza kumva batavuga rumwe na leta nabo bagiye guhura n'abandi bumva twarajuragiritse abanyagihugu barajuragiritse ntibamenye ukuri aho kuri gushika naho ibintu byose babyita politiki rero nibaza ko habaye ukudebukirwa kw'abanyagihugu kubera atakuri mu banyepolitike kwabaye ari byo nita ntuzenya donc kubura donc kudebuka imfashanyo ivuye mu gihugu hagati kuko rero iyo dushaka ihinduka no kwiyumvira yuko ihinduka ridahera hanze gusa ahubwo no mu gihugu ritezwa kuba rihari abanyagihugu bakiyumva co kimwe naho baba bari mu minwe y'abicanyi bakimba yuko bashobora guhagarikira ibyo biyumvira ko ari ubuzima bwabo naho byosigura kuhasiga ubuzima atakibazo ariko ibyo rero bisigura bishika iyo abarongozi berekanye ukuri mu byo bakora no mu byo bavuga ica gatatu novuga yuko ari abanyepolitike babandanije bakora mu ntuzenya muri agenda canke mu ntumbero ya leta uhereye mu 2015 irere ukabona abanyepolitike bakubwira yuko bagwanya intuzenya ikiringo ca gatatu muguno munsi ukaza kuraba biragoye kuvyumva ico bariko baragwanya ico kiringo ca gatatu caraheze uriko uranyumva ariko nibisigura yuko ubutegetsi bigeze buhinduka kandi ubutegetsi ni bubi ubwanje nzi ko ubutegetsi ari bubi n'umunyagihugu wese araza ararushe umuntu arashobora kubabaza mbega mu gihe muvuze uko iciyumviro cyanyu nuko bohagarika kuko mu gihe bavuga ngo barahagaritse gukora ibyo bariko barakora leta yo yirabandanya umuga muri ku butegetsi urabandanya ukora uri kurategura amatora azoba kandi bazosubira batogwe nta numwe azoserukira abo muvuga yuko bagwanya leta mu gihe batoja muri ayo matora ntimwumva yuko ari bo bariko barahomba kuko no mu 2015 hari abatayagiyemo ariko uyu munsi Uburundi burafise umukuru w'igihugu Uburundi burafise leta abakozi bariko barakora ibintu byose biriko biragenda nkuko igihugu gisanzwe gikora ku munsi
none mu gihe bovuga bati bararetse gukurikirana ibiriko biraba ngo nabo nyine bitabe muri ivyo bikorwa bimwe biriko birakorwa by'amatora n'ibindi, ntimumva yuko umengo baba bariko baraha ahubwo amahirwe menshi yuko igihugu gitwagwa n'umugambwe umwe gusa? igihugu nagomba ndagukosore, igihugu ntikiriko kiragenda, igihugu ntikiriko kiratwagwa, igihugu kiri mu ngorane, kiri mu magorwa. Igihugu ivyo mwebwe musigura yuko igihugu kibandanya hari umukuru w'igihugu, si igihugu gitwaye nk'ibindi, ni igihugu kibayeho mu marira, ni igihugu kidasa n'ibindi. Ivyo rero nivyo muba mukwiye kuvuga mwebwe abamenyesha makuru muba mukwiye kw'igihugu ngo ubuzima bw'igihugu bubandanye. Bigaca bingarukana kuri ico kintu uzenya ico kibazo warumbagije. Nuko iyo baja kubandanya berekana yuko leta gushika n'uno munsi ibikorwa na leta tutabishigikiye kubera leta itemewe n'amategeko, byari kumvikana kurusha. Mugabo iyo utanguye kugendera muri kalendriye ya leta igira imigambi ngo par exemple akarorero bakavuga ngo no munsi ngo hari donc tutore ibwirizwa shingiro, mwarabonye ibwirizwa shingiro ryatowe, bamwe bakavuga ngo yego abandi bagashigikira ngo tuvuge ngo tora oya. No kuba yuko uri kurashigikira ujya mu muwa muri ko muragwana cyangwa ujya muntu utaba wiyumvamwo, ukerekana yuko bishoboka yuko ayo matora ya yego nawe yabaho. Jewe kubwanje sivuga yuko sinibaza yuko Nkurunziza kumugwanya ari gukurikira ibyo akora buri munsi, ahubwo ibyo akora twebwe dusanzwe tubizi. Ibyo akora no kubandanya ahubwo tumwita icari cyo na leta yiwe. Urumva ariko naho mu mwita uko ariko wakabananya ariko aratwara washaka amatora akazoba mu 2000 hagatoga uwundi atari we ariko mu mugambwe arimwo. None mwumva abo banyagihugu muronderera neza mwoshika ko gute kandi mutagenda ngo mugire ibintu muhindura muri ndani? Mwigeze kuvuga ikibazo c'abanyapolitike muvuga yuko batavuga rumwe na leta bigabuye mu icibiri, bamwe bari hanze abandi bari ndani mu gihugu. Mbega bose bavuga ngo barahagaze ntibagiye gukurikirana ibintu kuntu biri mu gihugu, baje mu matora nk'abandi bakabireka. None mwe ni mumva yuko ibintu bizobandanya kwa kundi nyene muri ko muranga? Nagomba ndakubwire rega turaba ico twita ibivamwo. None ibivamwo ni ibyaye kubera ngo bariko baravuga yuko ibintu bariko barakurikirana ibibera mu gihugu ni ibyaye. Ibyo nibaza ko ari kuba ni nka deviation ya ntuze yo ko devia attention. Nibyo ntibikenewe. Donc je nibaza yuko ntacu busanzwe uri kurabuza naho none iyo opposition uri kuravuga iri mu gihugu iri kibuziki, iyo hanze iri kibuziki ko amategeko bandi ari nyanyandi ari yayandi. Je nibaza yuko ikibandanya reka ndakubwire ntabaciriyemo ikibandanya nuku gukomeza ideology, ikibandanya no kurondera inzira zo gutuma ubwo butegetsi umuntu abushira hasi. Muga ntibijamwo mu kuvuga ngo uri kurakorana ngo uri kuyumvira ngo ibyo leta iri kirakora kubera leta ntabwo yiyo, donc ntayo wiyumvamwo. Ku bwanyu rero ubu abiyita bose yuko batavuga rumwe na leta bohagarika ibyo bariko barakora byose kubijanye n'ibiriko birabera mu gihugu. Dufate akarorero integuro y'amatora. Nibaza ko utantahuye irere, nibaza ko utantahuye. Oya je nibaza yuko nibaza ko utantahuye, reka dakore kandi utantahuye. Nibahagarika ariko bagumana imvugo imwe. Kuvuga ni kimwe, imvugo yo kugwanya, imvugo yo kugwanya yo kuvuga ko igihugu kitatwawe kitaza gutwagwa n'uwo muntu hari. Urumva gushika ngaho ndavyumva. Aho tutumvikana naha, kuvuga ni kimwe, gukora ni kindi. Mu gihe boguma bariko baravuga gusa ataco bariko barakora, sinibaza yuko hari ico bazohindura. Ariko bagiye mu matora nk'akarorero, bagiye mu matora bakaja hamwe, barashobora kuronka amajwi atari make ashobora gutuma baronka n'abashinga amateka
batari bake canke abakenguza amateka no mu zindi nzego bakazijamo ariko mu gihe boguma bavuga gusa ntibagire ikintu na kimwe bakora ntibaje muri ayo matora ntibaje mu bintu byose biko birategurwa mu gihugu ni ukuvuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 hazotogwa akarorero umugambwe umwe kuko niwe wonyine muri ico gihe na karorero tuko turafata uzoba wateguye ayo matora kandi uzobandanya utora kuko urabona no mu 2015 amatora yarabaye ubu abashinga amateka barahari ariko murabona ko abashoboye kugenda mo batavuga rumwe na leta nivyo barimwo ni bake ariko barabonetse barimwo biboneka yuko no mu 2020 habayemwo abaja hamwe batavugana rumwe na leta bakaja muri benshi ntimumva yuko bashobora guhindura ibintu hako bose bavuga bati reka duhagarare tugume tuvuga gusa tugume tuvuga ntitubijemo Irero wamaze kubijana handi hantu wabijanye mu bintu by'amatora kandi nta by'amatora twako turavuga ariko nagomba kwereka ntacu n'akarutanze ariko nagomba kubwire wabijanye mu indi ntumbero ivyo bikorwa nagomba kubwire ivyo bikorwa mbega bikorwa muri leta imeze gute ivyo bikorwa mbega bishobora gutanga imivyaro imeze gute muri leta y'agahotoro wewe iyo turiko turavuga leta ya Nkurunziza ni leta uzi neza yuko ata muntu ashobora kuba avuga rumwe nayo ashobora kuba mu gihugu no kuba ko ibikorwa mu gihugu byose bikorwa ku mugambi wa sendidi naho hari bamwe biyita yuko batavuga rumwe na Nkurunziza ariko bajyamana na Nkurunziza bakayaga bamwumviriza bakamwunamira iyo rero ntabwo ari opposition iyo si opposition iyo abo batavuga rumwe na leta ntabahari ico mvuga nuko twebwe tuguma twidigadiga tuguma twihenda tukananirwa kumenya icyo ari cyo kutavuga rumwe na leta ni ukuvuga ko wanka ikintu cyose ikora ata ntamwe muhurira uri kuranyumva arico kibyari ikintu turiko turita ntuzenya resistance nurondera ntugenda kwidigadiga ntugenda kwijyama ku ruhande ngo umere nk'uri kararesha umukobwa ntibashaka ibi bintu ntabyo koreshanya birimo uri kuranyumva none igikorwa bokora ushaka gushikako igikorwa bokora niki igikorwa bokora nuko bagumana ntuzenye yabo agenda yabo ntibakorere muri kalendriye y'umu adversaire uri kuranaho bakareka ibiriko biraba mu gihugu biba ariko babireka barabikurikirana reka ndakubwire rega kubikurikirana bakareka we kuvuga kubireka mbega bakora iki babuze iki nk'ubu wenda kubajije babuze iki ni igiki bamaze kubuza ngo ni kubera ngo bariko barakora nta kihari rega ivyo nivyo bituma abanyagihugu baguma bajya amatwi baza ngo abanyepolitike bariko barakora ico ndiko ndakubwira naco bariko barakora uriko uranyumva naco bariko barakora kuko ntushobora gukora ahantu hatari ico twokwita ntuzenya openness ya ntuzenya political scene ubwigenge canke ubwigenge ahantu donc ubwigenge bw'abanyepolitike ntibishoboka na gatonya rero iyo uri kuragenda wo kwinjira muri ntuzenya muri agenda yabo ngo kurakurikirana ntitwanse kubikurikirana umuntu arabikurikirana ariko karondera ama strategy yandi Gade na nkama strategy kurambwira par exemple nkayo mbwira ngo abantu ujana amatora Nkurunziza ugiye gukora yiki ngukure mwiki none ubu ko turi kumwe wowe uri nga muri Amerika uwo mu 2020 ko amatora azoba utagombye kugira kwinyegeza cyangwa ukoreshe professionalisme yawe y'ubunyimenyesha makuru wewe ntuzi bizova amatora tuzobimenya ari uko bibaye ngo turabizi kuko ntibiraba oya kubimenya reka genda guhereza inyishu inkuru zizangana systeme yiwe ihari nta kindi rero jeje ndiko ndavuga nuko mwebwe ntuzenya handiko ndavuga opposition itiko centre bien sûr irabiraba mugabo ntijya muri calendrier yaba y'umu adversaire y'ivyo leta iriko irakora ntibavuga ngo uno munsi ngo tuzoja ngo uno munsi ngo urango tugiye guhindura none ahindura ibyo ashaka urumva hari ikintu twita ntuzenya kuleboringa guhereza etikete guca guhereza izina leta turiko turagwanya turiko turibagira leta turiko turagwanya cyangwa turiko turiyamiriza ni leta y'ubwicanyi
noneho umuntu donc ugumiza ico kintu c'ubwicanyi nico turimo ntuvuga ngo uno munsi ngo urumva ngo leta ngo hari amatora y'ikaraba ngo abanyagihugu ngo tubabwiye ko mwotora oya abanyagihugu iyo uraje kwidashoboka ntishoboka mu gihugu nk'Uburundi ahubwo urondera izindi nzira uzotuma abanyagihugu bavuga bati twarushe ukigisha ibindi iyo nzira ahubwo twashaka kumenya kuko urashaka kuvuga reka ndakwereke akarorero urashaka kuvuga nk'abantu za South Africa cyangwa n'ibiki byo bise na mabus city ukavuga uno munsi yuko batwaye ibi abazungu uraje birabure ntibari bari kuriye kwicarana n'abazungu mu modoka mu kibanza kimwe abirabure bakavuga uno munsi tuza kodebye kwicarana hamwe tuzokora ibi urumva hari ibindi bintu mwebwe ntimukora muri kalendari y'igihugu mukora muri kalendari yanyu sinzi kuri kuranyumvire mukora mu nzira zanyu mushaka apana inzira z'igihugu kubera iyo uri kuraberekana yuko ngo amatora bamwe bavuga yego canke oya uno munsi bamwe bakakubwira ibintu by'ibiganiro biragoye cyane yuko dushaka gushika ku kintu ntuze ni opposition ariko umengo nta nzira yindi tubona atari inzira y'amatora ariyo yotuma bahindura ibintu ayo matora irere ayo matora ni ntuzenya ni ikigwanisho c'umwanzi ni ikigwanisho ca CNDD na Nkurunziza urazi neza ikibazo tugira nuko buri gihe dushaka Nkurunziza wari kagwana agomba kwereka amakungu yuko byose bishoboka mu gihugu rero kuvuga ko twebwe tugiye natwe kwinjira muri aya matora tuba tugombye ko byose kuvuga ko byose bishoboka ariyo nzira dufashe mu giyo nzira turazi ko idashoboka mu gihugu nabikubwiye gitwawe n'umudictateur Nkurunziza ntigishoboka na gatoya iyo nzira bishoboka reka turangize iyi ntambamyi n'akandi kabazo gatoya naho muvuge ko bidashoboka mwigeze kuvuga yuko abatavugana rumwe na leta icyo bategerezwa gukora ubwa mbere ni ukugira ngo basigurire abanyagihugu neza intumbero y'ibyo bariko bararondera gushika ko cyangwa ibyo barakorondera gushika ko abanyagihugu bayumve neza kandi baba ari bo byitwa yuko bari imbere muri uwo mugambi apana abategetsi cyangwa abo batavuga rumwe na leta abo bantu bavuga yuko ari batwara inzego z'abatavuga rumwe na leta mu gihe rero bokora uwo mugambi bakigisha abanyagihugu abo banyagihugu benshi bakavyumva bakaca baja hamwe abo banyagihugu dufate aho mvuze abanyagihugu nshaka kuvuga abanyagihugu bose bumva uwo mugambi wabo batavuga rumwe na leta ni ukuvuga abatavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu n'abatavuga rumwe na leta bari hagati mu gihugu ibyo bibaye imbere y'uko amatora aba bakumvikana hanyuma bakaca baja mu matora ntimwibaza yuko bohava bahindura ibintu naho nagomba kubwira ko ikibazo cy'amatora icyo kibazo cy'amatora gumubwira icyo kibazo cy'amatora tugikuremo topic bino munsi imvugo yacu bino munsi ndivuga amatora nakwishuye ntashoboka uri kuranyumva ibyo bintu birambabaza cyane ababyumvira abanyepolitiki bacu naho ndakubwira yuko donc bakrea confusion ntushobora kuja mu matora canke bakrea ukutumvikana kw'ibyo bashaka ntushobora kuja mu matora amatora uzica azovamwo usanzwe ubizi rero ibyo uri kuravuga ngo kuja hamwe ico kibazo cawe ntigishoboka ntaco bashobora guhindura system ihari turazi uko ikora turazi yuko itunganije yuko buri munyagihugu ndetse n'umunyapolitiki uwo ari we wese naho iyo batavuga rumwe nabo ariko yemeye kuba aho bashobora gushikira batuma yumva ibyo bashaka agakora ibyo bashaka sinzi ko nishyuye ikibazo cyawe
ego reka tuje urashaka sinzi ko nishuye ikibazo cawe ego umwishi ikibazo ariko ntitwashoboye kunyugwa ariko sinzi ko abanyagihugu baza bariko baratwumviriza ko baza kunyugwa n'ishu mwatanze nuko iyo muvuze yuko abatavuga rumwe na leta bari kugira ibyo mwise sensibilisation canke kubwira abanyagihugu imigambi yabo abanyagihugu bakaribo bayumva kandi bakaca bari bayija imbere baje imbere y'iyo migambi mu gihe ibyo bibaye uko twe twiyumvira nuko iyo bamaze kuvyumva bakaja imbere y'iyo migambi nukuvuga yuko igikorwa cyose bojamwo kubera abanyagihugu bumva iyo migambi barashobora kugishikako mu bikorwa ni naco gituma turatanga akarorero k'amatora naho muvuze ko muvuze ko twovuga nakubwiye yuko iyo sensibilisation y'abanyagihugu tuyikora muri calendrier y'umu adversaire tuyikora muri calendrier ya nkuru nziza ubu uri kuyikora nabi uri kurantahura ariko imyaka yaciye n'ibinshi namwe kuva mu 2015 abanyagihugu kuja kuvuga ngo baje gutora uzi neza ko uri kubahamagarira gutora ikintu kidashoboka ata wundi mugambi ufise wo kuzoshobora kubafasha ubu uri kurabashu ntibishoboka abanyagihugu wewe turazananye jewe na mu Burundi ngaha urazi neza ko umunyagihugu adashaka kuja gutora uko yiyumvamwe mu gihugu cy'u Burundi bafise zijya mbonera kure zibahagaze hejuru uri kuranyumva rero nibaza ko iyo atoba ari strategy nyayo ico nagombye kuvuga sensibilisation wese si ngomba doko sinzi ko byumva ariko ico nashatse kuvuga abanyagihugu bumva cause si kuvuga yuko si ibyo wiyumvira ko boja mu matora canke ibiki n'izindi nzira zindi zisigura yuko kwiyamiriza kuja mu mabarabara iyo umbwira uti abanyagihugu mbere yo kutiyumvira uti kubera ko abanyagihugu batoja mu mabarabara bavuge bati amatora ntazoba mu 2020 kubera abantu batayumvamwo kandi batabona yuko bazoshobora gutora ico bashaka ni kubera ko tiyumvira yuko iyo myerekano nk'iyo ariyo yoje imbere ngo abanyagihugu bahimirizwe yuko buhagarara bakavuga yuko aya matora adashoboka kandi aya matora batategerezwa kuyajamwo kubwuko n'uyu mukuru w'igihugu yamaze kurengana n'ikiringo ciwe tugaruke kuri ya ntambwe ya mbere ariko ndibaza wari kukababwira abanyagihugu we numva kuri kurabahenda ubushaka bwo gushikira ubutegetsi ukabwira abanyagihugu ngo reka ngo turabe ngo kuntu ahubwo ngo twora oya ngo hanyuma ngo hari ngo twoshobora kubatsinda uzi neza ko takuntu ushobora gutinda leta yashinze imiti leta irongoye ibintu byose ubwo bujanja nibwo nanka ariko muvuze ututure mutanze navyo nyine birumvikana ko ari bikorwa nivyo turiko turavuga duti tuve mu majambo nibikorwa muga ntukora muri calendrier y'igihugu ukora muri calendrier ya opposition yanyu uko mwitunganye rero Jesse ngano muzi ngo kubwira ngo ntuze ngo opposition itunganije uko muga ndagwa akarorero kamwe par exemple mu karorero yuko abanyagihugu ahubwo buhamagariwe buhakana gushika uno munsi abanyagihugu baba baja mu mabarabara nkuko baje mu 2015 biyamiriza yuko batwawe n'umuntu ataza kubatwara n'uno munsi baba bari mu mabarabara n'uno munsi baba bahimirizwa uwundi ariko ategura amatora ariko twebwe duhimiriza tubwira amakungu yuko uyu muntu ndetse tutanabwira amakungu kubera amakungu yo ntanakenewe cyane tubwira reka iyo nindi point aza kuyikwereka tubwira abanyagihugu bacu yuko ubutegetsi bwihagiye ubutegetsi ku nguvu bwatwaye ubutegetsi mu nguvu ni ukuvuga yuko utemera ibyo bariko barakora ibyo ari byo byose bahindura none nk'ubu wewe ndakubaze kuri umenyesha makuru ko ntuzenya ibwirizwa shingiro ryahindutse abantu leta ikaba yasigura ko abantu bayigiyemwo ari basiguriye abantu bose ariko wewe jewe nawe turiko turavugana rijya bwirizwa shingiro ubona ko ryacu ko ryateze gutorwa ubona ico abo wewe uvuga ko bari ibyo bakoze bahinduye iki uretse ko umugambi wa leta washitswe uko ushaka ahubwo ukerekana yuko abandi bantu bawugiyemo abo bagwanya ubutegetsi bawugiyemo bagahereza inguvu leta icyo ndiko nanka ni uko guhereza inguvu leta mu kuja mu migambi yayo ibiri kirakora mu gihugu ego sinzi rero ko mufise izindi mpamvu mubona iyindi mpamvu novuga ni ukudafata
kudafata risk kw'abanyepolitike bacu. Iyo ugomba gukora ikintu cyo kurwanya intuzenya mu resistance cyangwa abantu baba bagomba kurwanira gushika ahantu uguhindura ibintu mu gihugu, nuko abarongozi bitanga kurusha abandi. No guhereza akaroro kwitwa Sobukwe nko muri South Africa, mu ntuzenya mu bintu bise ntuzenya revolution ya ntuzenya, donc kibaza ko hari nko muri igihe bagenda bagahakana yuko atamantu ntuzenya badatwara akaranga muntu canke ikibari canke uburenganzira bubarekura kuja mu gisagara canke kuja ku kazi. Robert Sobukwe yagiye imbere ajana n'abanyagihugu, ariko twebwe turabona ntuzenya, turabona ubu imigenderanire atari myiza, aho umunyepolitike aguma avugira ahandi hantu hejuru yinyegeje, ndetse twarumvise n'imyidogo y'abanyagihugu myinshi ivuga yuko bagiye mu mabarabara hanyuma abandi bagenda i Burayi. Uriko uranyumva? Ariko ku bw'ukuri abantu bateze kuba bari kumwe, kandi simvuga ko bateze kuba bari kumwe mu gihugu kubera igihugu kiba kigoye guhunga, bateza guhunga, ariko iyo uhunze dutanze akaroro no ngaha muri ntuzenya muri diaspora, nuko abanyepolitike bacu baba baje imbere bakagerageza kuba bari kumwe n'abanyagihugu, bakagerageza ibyo twita ama boycott par exemple. Uno munsi uri kuraba ko udashaka umbirizi, uno munsi uriko sama boycott umbiriza, boycott ntigisigura ikintu kibi. Iyo uri kuravuga ko Nkurunziza Mukankurunziza agiye kuja mu ntuzenya muri Australia uno munsi, wewe ugaca uvuga gusa ngo urumva ngo ni mubigire, wowe utagiye gushigikirana n'abanyagihugu ngo nawe uba uri kumwe nabo. Ariko aho nyine nimumva ko namwe musa no kumengo mu barenganya batavuga rumwe na leta, kumengo ni impunzi barahunze, ubabaye nk'abandi banyagihugu basanzwe, barashobora kuba badafise uburyo bwo kugira ngo bave mu bihugu barimo. Dufate nk'akarorero, utavuga rumwe na leta ari ngaha muri Amerika, arashobora kuba atafise uburyo kugira ngo afate indege aje muri wowe ubuze uburyo bw'abatavuga rumwe na leta bose. Rega batavuga rumwe na leta ni personalisation n'akarorero dutanze, arashobora kuba adafise uburyo. Ntabyuzi none muri baza ko bafise uburyo bwo kujayo, harimo abawufise. Rega hari ikintu kimwe keneye kumenya, ibi bintu utakwitanga kurimo nta gishoboka. Ubwo buryo rero wewe ntiwobumbwira ko butari, nande sinakubwiye ko buhari, ariko harimo icunze, harimo ababufise n'abatabugira. Ibyo rero nibaza ko duca duhereza ngaho ntuzenya hagati. Icyo ndiko ndakwereka nuko iyo mvuze ko abalidere bacu badatanga akarorero mu kwitanga, ni ibintu byinshi n'ibikorwa byinshi. Narigeze twaribivuze, ndetse na ntuzera ngana ngoma ngaruke no kuri ntuze ya Jeremy Minani gihe yatuvuga ko jewe na Eric ku kiganiro twita uko yishakiye. Sinibaza ko jando shu Burundi canka ndusha kuba umurundi byo kuri, ahubwo no musaba yuko umunsi umwe azoza akansigurira umunsi umwe ukuntu we yiyumvira ko jewe nyita umunyagihugu. Sinibaza ko hari ishuri yo bandusha, sinibaza ko hari ibyo tuzobivuga ikindi. Ivyo nagomba ndavyibutse, ni ukuvuga yuko donc uko nariko ndavuga abanyagihugu, donc abatavuga rumwe na leta batigeze bitanga par exemple mu mabarabara, kariko karero ndiko nditanga. Ariko harimo abagiye mu mabarabara, ndashobora kubaha n'akarorero, ariko wenda bazi abo ucumbwira mugabo ariko baragiyeyo, tuvugisha ukuri, harimo abagiye mu mabarabara i Bujumbura. Nta gisigura yuko badasubirayo, nta gisigura yuko batabandanya. No mu bihugu bahungiyemo mbere hariho abo tuhora tubona bariko bahora bagenda, ariko hari ibindi bintu wowe udashobora kumva. Iyo mvuze kwitanga, urabona nk'umuntu nka Sobukwe cyangwa ugatanga nk'umuntu nka Mandela, akagenda akaja kwishira imbere, azi ko uno munsi bava barasa, azi ko uno munsi bava bagira iki barasa, bariko bariyerekana, cerekana ntuzenya imigenderanire, ukwitanga, ugukunda kwico kintu bari kararondera. Muga bacu harimo ako kantu katigeze kiyerekana. Akorewe wese ngo bavugasigurira cyane,
uko kutagomba kwitanga, uko kutagomba kuja imbere y'umunyagihugu, ariko ukiyumvira ko ushobora kwicara ahantu ibintu ukabikontorora aho wicaye cyangwa ukabirabira aho wicaye kuri internet niko sigaye babivuga, urabyumva ku buhinga ngurukana kuri WhatsApp ukandika barundi kuri abandi bariko urumva. Ariko reka nabaze akabazo gatoya ku bwanyu rero umunyagihugu aradebukirwa. Reka ku bwanyu rero mwibaza yuko byoba byiza, ni ikibazo turiko turababaza, mwibaza yuko byoba byiza ko abo bose bita yuko batavuga rumwe na leta bari mu mahanga bovuga bati dufate indege tugende i Bujumbura, ubu ni Gitega, tugende Gitega tutangure kwiyamiriza leta turi hagati mu gihugu, tugenda amabarabara abanyagihugu badukurikira. Ivyo urumva ivyo bifata izindi ntumbero, ivyo bifata kuganira uko abantu bagenza ibintu. Wewe kuvuga ko kuja Gitega jewe ivyo wewe nimba ushaka kuraja Gitega mugabo hari hantu twohera abashaka baragenda. Oya ariko ivyo byose uvuze ngo hari abatagenda imbere y'abanyagihugu ukavuga yuko bategerezwa gufata risk canke kwitanga nuko niko twe tuvyumva, kuko umutanga uburero bw'abantu bagenda imbere y'abandi, umva bagenda imbere y'abandi bari mu gihugu, nukuvuga yuko bisa nuko muko muravuga yuko nabo nyene bogenda hagati mu gihugu kugira ngo babe bari kumwe n'abanyagihugu, kuko ntibashobora cyane gose. Numva rero tuko turababaza rero murashyigikiye yuko bogenda bakaje guhagarara imbere y'abanyagihugu bati ni muze. Irere duga kwijana kwereke je nawe guhera no munsi par exemple akaruriro je nawe no munsi ninaza kwerekana kuri UN cyangwa ndakwerekana kuri African Union muri Ethiopia, je nawe tujane uriko uranyumva ntuzosigare. Sinzi kuzobikora uriko urumva uko no kwitanga utanze itike ryawe, utanze ugashira ubuzima bwawe, urazi ko abantu bose ngabakora. Uriko uranyumva dere kuri diaspora rero ufashe ubuzima bwawe bwo ngaha, ntituvuze ko abantu batobaho mugu ukaburutisha koze, ukaburutisha icyo ushaka mu gihugu, nukuva ko iyo mpinduka idashoboka mu gihe uzoshakira. Turumva ko abantu bataza kuba, ariko hatigize ukwitanga gutasanzwe kuvyerekeye mu gihugu hagati w'ivyo uriko urava ngo abantu baje Gitega canke baje he, ivyo ntivyari bibi, ariko nuko nakubwiye yuko hariho n'abandi bataza kuba ari indani bari mu gihugu hagati. Abari mu gihugu hagati rero kugira twebwe twemere ko ari opposition nyazo, niwe wakeneye abo bategetsi nyene batubwira. Enda uramubwira wowe ntuzenya rero wonse ko muvugana, uramubwira gato agende imbere ya parlement n'abantu biwe avuga ati no munsi ntimwinjira kubera iyi leta itazwe, urabe ko tutamukurikira. Arabwira abanyagihugu biwe abajana hajya avuga ati turemera no munsi ko dupfa mugabo nkuru nziza no munsi tuza kugitera kuraragiye n'ibyo bidadenda n'ibyaha badashobora kubikora. Genda rero urabwira wonse cyangwa ubwire ntibantunganye n'abandi bagende barahari Igitego uri kuravuga, babwire abanyagihugu bati aya matora ntashoboka tuyemeye ko kubera tuzi neza ko leta yamaze gushiraho imbonera kure, yamaze gushiraho uko ibintu bizogenda. No kuvuga ko twebwe togenda kugira ibintu bidashoboka. Reka rero no munsi nimuze mwebwe nimba ari kumererwa nabi, nimba badufungire hamwe, nta matora tugiye kujamwo. Izi ntuze reka ndakwereke mbege izi contribution force z'amatora ninde yigeze avuga ati nimuzireke izi ntererano umunyagihugu bariko baramuniga bamwaka intererano atagira n'ubuzima bwiwe. Nari ico kintu cyari gikwiye yuko bimwe nakubwira ko abantu bakorera muri kalendari ya leta ngo amatora, ico kintu cyari gikwiye yuko abantu bahagarara, abanyepolitike bacu bakavuga bati abanyagihugu bacu barakenye, ntaco bamaze, ntaco bagira, uno munsi tuje mwibarabara. Kubivuga ni kimwe, kubikora ni kindi. Ivyo nakubwiye ko ari abantu bavuga kugira bumvikana, ariko bari bakorera muri kalendari ya leta. Byose abo bantu bama bari bahari, guverinoma irabakoresha. No munsi nje gituma bashaka kubwira ko abagwanya leta mu gihugu twebwe tutababona, tutabumva. Kandi abanyagihugu nabonye uko urabibona no munsi ntanze karero ko ari abanyagihugu kubera ubare burenze ubona bagera gihe bakavuga n'ibyo abanyepolitike bacu batariko baravuga. Ego sinzi ko mubikurikirana. Ego tuje iyindi ngingo
iyindi ngingo yindi ntuzenya ikindi ciyumviro nibaza ko catumye novuga yuko habayeho ikibazo c'ubukunzi bw'inda kandi arico naco kitagaruka kuri personalisation ntuzenya yakoze kwikunda gushaka jewe ni jewe uno munsi ugasanga naho ibintu byose tubigira abo bantu nakubwiye ugasanga iyo societe civile par exemple ugasanga abantu bazinanye biganye cyangwa bakoze hamwe wafata sinarede ugasanga abantu bakoranye cyangwa bafite imigenderanire wewe personnel ntashobora gusigura mugira hari tuzi dushobora kurondera tugatora societe civile cyangwa abanyapolitiki zo movement za politiki nukuvuga ko harimo yego ugasanga harimo ibintu iyo mvuze ubukunzi bw'inda bakagomba ko ibintu bigenda n'inguga babicishije mu nzira z'amatora par exemple bagakumira abandi ku bw'intara bagakumira abandi ku bw'ubwoko ibyo byose birahari ibyo zose n'ingorane zikomeye cyane uno munsi ugasanga abantu bagenda bakora utwo hari abantu iyo turiko turavuga hari abantu bimvira yuko kugira ibintu bihinduke mu gihugu cy'u Burundi atari bo bavuze atabandi bazoshobora kuvuga atari bo bahinda ibintu bitazoshoboka mugasi ko byateze kugenda buri munyagihugu atazokuzana ihinduka mu gihugu atazopfumba ko munyagihugu ataza gutanga icyo ashoboye kandi buri munyagihugu tungana twese mu gihugu cacu iby'uburongozi ukurongora ntibigusigura ko uba uri hejuru y'abandi bigusigura ahubwo ko uri munsi y'abandi nibaza ko barundi batamenya icyo ari cy'uburongozi bisigura ko uba ukorera abantu rero no kuvuga yuko ico kibazo ca ego ico no kwita ego muri ntuzenya muri opposition cabayeho cyane kandi ntukibandanye kibaho aho usanga uno munsi je ndiko ndavuga cyangwa uri kuravuga sanga bariko bavuga ngo se manisha no kwande yavukiye kandi ngira nacyo gituma ubu bafise imigwi myinshi bamwe bakiri uri kuranyumviriza ivyo nayo ndagifise ico nagomba ndakubwira iyo hariyo ikintu c'imigwi myinshi kivuka kubera iyo egoisme yari point yindi nagomba nzana kivuka kubera abantu bamwe ba personaliza koza bakagomba kwibona ko baruta abandi urumva bakagomba kubona ko iby'umundi muntu avuze atacubishikako cyangwa atashobora gushikako mugabo koko tugomba ihinduka mu gihugu nko nakubwiye ni ibintu biteza gufata abantu bose bashoboka ni ibintu biteza gufata ukungana ukwicisha bugufi hano guhereza akarorero hari ibintu byinshi donc ama mouvement de résistance menshi utigera unamenya ubatwara utigera unamenya ingorane bafitaniye hagati zabo kandi zihari koko ushaka gufata nka za Sudani mu gwera bariko bariyubaka baravuga bati mbo ikintu dusangiye ni kimwe par exemple no gushaka ko ubutegetsi bwa nkuru nziza na CNDD leta y'abagenosidere ituba ku kwidosi urumva no kuvuga yuko buri muntu je nawe irere nawe ubu turiko turaganira gusa n'ubu hari ibintu tutumvikanako ariko muri iki kiganiro je nawe tugerageza kugira iki gushika kuco turiko turashaka gushikiriza abarundi urumva rero n'abana opposition ni kwateza gukora ariko opposition sinibaza ko ari kirakora ahubwo hari abantu babandanije babona yuko baruta abandi bibajije ku ntara bibajije ku bwoko ibyo rero bikaca bituma ibintu ataho bizoje ikindi kintu novuga yuko cabaye uko kuvuka kw'ibintu kw'ama organisation menshi tanto politique canke société civile sindabizi ariko nazo nyene mbona mengo hariho nyinshi urumva donc ivyo bikwereka ubutandukane abantu bagiye bararondera kandi utabutandukane koko twebwe twari tuzi nkuko nakubwenda kugarukanya mu 2015 uravye ukuntu abanyagihugu bahagurutse birerekana yuko atabutandukane bari bashize imbere ariko bwagiye kuba igihe abantu batanguye gupersonaliza cause igihe abantu batanguye kugira ibyo bintu byose nadondaguye batanguye gukoresha ibyo bintu byose nadondaguye ari byo ubona bidushikanye no munsi uko kuvuka kuko abantu batabaryohewe buri muntu yimvamwo ko ashobora kugira ikintu akakigirana n'umuntu yimvamwo mugabo ibi bintu turimo si ibintu byo kwiyumvamwo umuntu ni ibintu byo kwiyumvamwo igihugu niwo mugambi wari koze imbere sinzi ko ari kibazo ufise ngaho ego oya poya nyuma dafise poya nyuma
eko upwe ya nyuma reka tuje kuri point ya nyuma hanyuma nimba mutayifise nuko ndayifise point ya nyuma ndayifise point ya nyuma no ukugomba misi yose kwerekana hari kuntu twihenze cyane ibintu byose tukabigira mu izina ry'amakungu kwerekana ibintu by'amakungu tukananirwa gufata responsabilité byo no kwita mu gifaransa responsabilité sinzi uko twabivuga mu minwe yacu ukiyumvira yuko gufata ibintu mu minwe uri kuranya murantegera bakananirwa gufata ibintu mu minwe yabo donc muri ibintu bigomba kubandanya iyo abantu bagomba gushika ku kintu aya makungu arabona ibiriko biraba nituze twihende kandi aya makungu ntazoza kutubogorera igihugu ibyo tubyibagire ababogora igihugu nitwibwe rero iyo abantu bagenda ari naco gituma nama organisation abaho ama-organisation menshi singomba kubivuga ibiki n'ibiki ariko menshi ama-organisation menshi bakubwira nivuga n'abantu yawe ngorane ngo imfashanyo zova hehe mwebwe mufise iki ngo reka ngo turabe gukunga amakungu ngo azoyibona no twebwe ikibazo ni cacu c'abarundi ikibazo ni twebwe tuza gucifatira mu ntoki mu bukene bwacu mu nguvu zacu Burundi akamenya yuko atawundi muntu turiko turarondera yuko adufasha ahubwo kukubera kuturengera kukubera kudukorera inabi kuturusha ubukene bwacu n'inguvu zacu nkenya tuzomwiganzura uko bigenda kose akamenya yuko tutazomurekera yuko tubandanya tubaho uko ashaka kutubaho abantu bose bari mu kirenge ciwe abantu bose babaye kubwo abantu bose barongowe n'umuntu atatuza kubarongora leta zitatuza kubaho ibyo rero nibaza ko opposition byigira ikibazo bakaraba ntibiyumvire kuguma biyumvira ngo reka ngo turyohera amakungu urumva tuvuze ibiri amakungu mu bibazo byinshi dufite harimo n'ibyo bateza nabo none batubwira ibiki dufata ibibazo byacu mu ntoki zacu tubyitangire rero nawe irere nkuko nakubwiye no munsi je nkakubwira ntiduhuriye New York uzofata indego ze urashaka gusanga uzi neza ko ufite shift wewe ni uri hafi ya New York ahubwo ufata indego ze uri kuranyumva uno munsi ukumva uti hari ikintu kiriko kiraba hariya wumve kumengo kirakuraba hari abantu turiko kirakuraba hari abantu bari ngaha ibibazo by'u Burundi umengo barabuzima bwabo misi yose bariko barafungura neza bifotoza bagashira ku ma Facebook ibiki twese kandi ibyo byose nande ndabyishirako umugabo siko byatuza kugenda iki kibazo ni cacu iki kibazo kidusaba gutubika umukanda ndetse nimba kizoma dusaba yuko tuva muri ibi bihugu kugira tuje kugorerwa hamwe n'abandi mu makambi y'impunzi twona bikora gushika nkuru nziza yumvise yuko cyangwa sendede yumvise yuko atazoshobora kudutwara uko ashaka cyangwa atubwire uko tubaho ego reka je ndababaza akabazo kanyuma mbega tweho abajejwe kumenyesha amakuru canke ako kabazo nagakunze cyane nakibagiye urambabarira ako kabazo mufise ni kibazo gikomeye cyane urakoze tweho kandi nagomba ndagushimire cyane ibintu ndazi abazovyumviriza barantunga nabo baragenda bavuga ibyabo ntambujije ariko je ntanze kandi uburenganzira bwanje uvuga two iki nokubwira we nagomba bashimire kabaza web tv sinzi uko wiyumvira kandi sinkeneye yuko umenye uko wiyumvira ariko ndashima ukuntu uduhereza akaryo kandi ukadufasha no kubandanya kugwanira ico dushaka gushikako ariko hari yandi maradiyo yagize amaradiyo agenda agira ibibazo akagenda akora ukuntu ibintu bitavuze gukorwa je amaradiyo menshi no yita ko amaradiyo menshi no kwita yitwa ari muri diaspora yahindutse amaradiyo nkuko yo bakorera mu gihugu amaradiyo c'est pas commercial donc amaradiyo asanzwe urabona amaradiyo avuga bapfuye akavuga amakuru akavuga imico kama ibintu nk'ibyo mugabo mu bintu nk'ibi dukeneye kumenya gukoresha donc izi social media sinzi ukuntu tuzita mu kirundi
uburyo bwo kumenyekanya uburyo bwo gutuma tumana kw'amakuru mu nzira nziza ni ukuvuga nka twebwe abarundi barabaye iyo uriko rero uriko urafata amaradiyo menshi agenda agahereza akavuga ibintu bitadufasha kuko amaradiyo yari gukora ikintu gikomeye no mu kugira intuzenya iyi mobilisation y'abanyagihugu kubereka kubandanya babereka ibitagenda neza kubandanya babivugisha ukuri iyo uriko urafata ukakora nk'umujournaliste yo bari mu gihugu ari batubwira ngo ni professionalisme ariko nagomba ndakubwire ngaho hariho hafi ya za Washington ari radio itahuka bavuga ibintu ko biri nta nari muzokumva bariko barazana ibintu byo gufinata bavuga bati bagwanya ubutegetsi bavuga batumira abantu batuma abanyagihugu bumva ico bariko barahagarikira ariko iwacu habayeho ibintu usanga amaradiyo none hanatumira n'abantu novuga ko baba banakorana na leta ugasanga niyo bavuga kuri ayo maradiyo abanyepolitike baba benshi ariko n'abaciriye mu ijambo bakima abantu bashobora gutuma umviriza bakima abantu bashobora gutuma buri munyagihugu yumvamo yuko guhagaruka guhakana ubutegetsi bwa Nkurunziza ari uburenganzira bwiwe tukareka ibintu byo kuvuga professionalisme twese ngazira hari turatize ariko ibyo bintu bya professionalisme aguma tubwira sinibaze ko ntuzenya opposition twebwe canke ifise ntuzenya amaradiyo novuga ko ariko akora mu nzira harimo ibyo bakoze simvuze ko ibyo bakora byose ari bibi baranyumviriza harimo ibyo bakora byiza ariko sinibaze ko bakora uko batuza gukora kandi hari ibintu bituma twebwe tutabandanya nk'abantu bakifuza ubutegetsi bwa Nkurunziza aho numva umengo mwe mwipfuza yuko ibimenyesha makuru ucanka ibinyamakuru byofata uruhande rumwe bihagarara kubera iki mufata impande zibiri kandi muzi uruhande rumwe rega uruhande rumwe turaruzi dufata uruhande rw'abantu bababaye ibyo rero niyo ngorane iyo hypocrisie nagira ngo abamenyesha makuru bashikiriza ibihari bagaha ijambo bose none nk'ubu nimufate mugende mu gihugu oya none kugira ngo duhe ijambo abantu bose baryifuza bisaba yuko tuja mu gihugu nagira aho turi hose kugira ngo dukore umwuga wacu ataho duhengamiye dutegereza kuha ijambo baba abavuga rumwe na leta canke abatavuga rumwe na leta canke abari muri leta uno munsi jewe ndi ngaha none bibaza ko jewe ntazi yuko ibintu amajambo ibiganiro ndaguhereza nande abari mu kwishira muri ntuzenya muri risk ndabizi kubera iki nemera nkabikora kubera iki we mumenyesha makuru erega yacu yita mumenyesha makuru nta leta y'abamenyesha makuru ihari muri abanyagihugu namwe kubera iki mutimba uko twiyumva ndabikora kubera iki ndabikora kubera ububabare none je bibaza ko atamategeko je nta professionalism ngira nta kazi je ngira ibyo birumvikana akazi kanyu karuta kiwanje oya ibyo muvuze birumvikana ariko umwuga tuba turiko turakora sinibaza yuko ari umwuga wo kugira ngo tuba abacamanza dufate canke duhengame ku ruhande rumwe twe dushikiriza ibihari uwo mwuga wanyu ndawumva ibyo ariko urambwira mushinga nahirenge uwo mwuga wanyu ndumva ko mugomba kuwufata ariko nabivuze muri ibi bintu turimo by'abantu baba bagomba kwiganzura ubutegetsi butameze neza hariho za radiyo za rutomora ngingo z'ibiki n'ibiki mwarazumviriza si ibintu abantu bagenda ngo reka nk'uko ubuzima bwabo buri normal ni bimwe nguma ndababwira gukorera muri kalendriye ya guverinoma ariko ntabaciye mu jambo aho muvuze neza muvuze iradiyo yakorana canke yashinzwe n'abatavuga rumwe na leta ni ukuvuga yuko kuko umenga hariho iradiyo nimba ntihenze hariho iradiyo ikorana canke yashinzwe na Senarede ivyo birumvikana nimba ikinyamakuru canke iradiyo televiziyo ishinzwe n'umugwi kanaka utavuga rumwe na leta canke uri kuragwanya leta aho turashobora kubyumva kuko ivyiyumviro vyabo canke imikorere yabo yoba itumbereye n'ivyiyumviro vy'uwo mugambwe canke uwo mugwi ariko mu gihe ikinyamakuru kidafise aho cegamiye kitashinzwe n'umugambwe canke umugwi kanaka nibaza yuko
abamenyesha makuru bagikoramwo bategerezwa gukurikiza akarangamutima kukumenyesha amakuru bagashikiriza ukuri kandi bagaha ijambo abatavuga rumwe na leta canke abantu bari muri leta niko twebwe tubibona kandi natwe niko tubigenza hano duhereza ijambo abo bose barisavye baba bari muri leta canke batavuga rumwe. Murakoze cyane, ivyo ntituvyanse mugabo mu bikore mutibona ko umengo muri yindi leta canke muri abandi bantu bari speciale batari co kimwe n'abandi banyagihugu bababaye. Uri kuranyumva we turiko turaganira uno munsi ashobora kuba atari we canke uwundi afise abantu bariko barabara i Burundi kandi singombwa ngira umuntu ababaye i Burundi umurundi ababaye yishwe uteza kubabara tugasangira umubaro twese. Ni ukuvuga yuko ico ndiko ndavuga amaradiyo mwebwe izo professionalism zanyu muriko muravuga ntizikorwa mu bihe nk'ibi kandi ntituba tuzanse kandi na professionalism wanashaka irajamwo ariko ikajamwo mu gutuma abanyagihugu babona umubabaro oli yuko mushira imbere ibintu bisamaza abanyagihugu. Je novuga yuko ibintu bigenda biboneka ku maradiyo araje gusamaza abanyagihugu mutegumamwo doko muri ku ntumbero yo gushaka kwereka abanyagihugu ko bakeneye guhaguruka mbega amaradiyo niyo bivuga canke abantu bahawe ijambo ari bo bivuga kuko ndumva yuko bahabwa ijambo muraraba neza bahabwa ijambo donc ayo maradiyo agira amaprograme uriko urantahura amaprograme nabo babazi ico bashaka gushikako. Ico navuga nuko ivyo bashaka gushikako ataba ari ibyo duzenya koko abantu bagomba ibintu byo dufasha nk'abantu bari muri opposition tuba dushaka gushikako izo programe nzihuye na gatoya ariko reka aho rero bica byumvikana yuko mwebwe urindira gatoya utumira birumvikana neza ko mwipfuza yuko ayo maradiyo yokorana n'abantu batavuga rumwe na leta. Ni ukuvuga yuko mwifuza yuko hoba n'ayandi maradiyo akorana na leta gusa. None ariko reka ndakubaze nawe mumenyesha makuru none ivyo ntusanzwe ubizi yuko uno munsi umpaye akarorero keza mu gihugu c'u Burundi amaradiyo yose avuga uko nkuru nziza ashaka ibimenyesha makuru biriko bikora ivyo yipfuza kumanipira abanyagihugu gutumbereza intumbero yiwe. None twebwe wumva twoshobora kumugwanya gute canke uko wabyishe ndabizi ko mwabyishe twobigenza gute tudafise amaradiyo ashobora kubona ingorane ngo zivuge uko ziri atari ko aragenda ngo arikakoresha professionalism. Umva mwo muri ko mukora iki? Sinzi ko no byemeza ko bariko barakora ivyo nyine cyo umukuru w'igihugu ababwiye ariko ico nibaza coco abamenyesha makuru barashikiriza sinzi ko no byita ibiriko biraba baravuga canke barashikiriza ibiriko biraba byaba bibi canke vyiza hanyuma bagahereza ijambo bose baba batavuga muri leta canke abari muri leta. Ego ndabumva tureke politike ndende ngaha ivyo ndiko ndasigura nibaza ko ufise ugutwi abyumva. Yego cyane uno munsi ugomba gushigikira ibiriko biraba nuko nakubwiye utozana professionalism ya kandi tuyanze ariko navuze ibintu byo kwitangira koze ukayitangira koze kandi ukavuga ku bintu biri nimba umuntu ari umuhimbire tukamwita umuhimbire iyo hypocrisie y'abarundi Jesse mvuga ngo ni professionalism ni hypocrisie. Ayo maradiyo yanyu mwebwe muri ko muravuga rero abantu baba mugomba gukora kugira mu ryohera abantu ariko mutiyumvira koze ukuri koze uwo mubabaro ntimunyumvirize na jewe ntimumpereze n'ijambo na jewe nimba mubona atacu ndiko ndafasha iyo movement muranye imijambo muga nimba mubona mfise ico ndiko ndafasha ntimuze munyihanga ntimuze mushira inyuma. Reka tubabaza akabaza aho nyine tuhora tubaha ijambo mbega ko duhora duha ijambo n'abandi bari muri leta duhora tugira nabi ico kugira nabi canke kugira neza aho urumva jewe nakubwira yuko kubahereza ijambo harimo abavuga ngo bugomba kumenya ngo ivyo biyumvira nabo harimo ibwiza n'ububi ariko no kuraba mu kongereza ibiganiro bifasha abandi donc cause yacu kurusha
uko guhereza amajambo abandi ndakwishira mu nzira ushakamo sinovuga ngo ureke kubahereza kubera nawe harimo uburenganzira ukoresha ibiki byose byo kuvuga uti naka no muzana ibiki nkuko nandi unzana ukampereza ikiganiro mugabo ukuje nande niyumva mu mutima vuga nti ibintu ushaka ko bibandanye nawe niko uteza kwiyumva niko niyumvira ko ateza kwiyumva nk'umurundi mugenzanje noneho ujya muntu ubona ko adikaragerageza kudoma kurutoki kugira cyangwa ari karagerageza guhimiriza abanyagihugu kugira babone ibibazo by'igihugu tureke politiki twerekane ibibazo akaba ari umutugwiriza akaba ari umutuzanira kurusha aho tuzana abantu bakina politiki cyangwa babesha abantu ariko mubivuze uko muba mushaka yuko habaho ibimenyesha amakuru cyangwa ibinyamakuru bifata umurongo wo kwegamira uruhande urucanke ruriya none ico kibi ni cyahe gayirere nakibabwiye ico kibi kiri hehe iyo wambwiye ngo sinarede nakubwiye sinarede jewe ntacumvi iyo radio nta niyo nigeze numviriza uri kuranyumva kandi iyo radio ntimufate ni bimwe nahita personalisation de la cause ibyavuzwe na sinarede donc ni buri murundi ni wewe nawe nuwundi mu journaliste wari hari hose ni zizaza ntuzanye zose zizawumurisha ibyo ziriko zirakora nzayinzamba mugakora ibintu ndibaza yuko mwebwe musana nibaze ko mubiko mushaka yuko ibinyamakuru byose byo bitosubira kuba ibinyamakuru canke byoca bigira aho byegamiye niko ndavuga umuntu kuvuga yuko mubishize muri politike urumva uyo mwuga wo kumenyesha amakuru ni wowe ukiri umwuga wo kumenyesha amakuru wowe ubaye umwuga wa politike niko twe tuvyumva irere nta mwuga mu Burundi kurabaho umurundi atubitse umukanda uri kuranyumva nta mwuga uri aho niyo duhenderanire nta mwuga uri kurabaho uwo mwuga wanyu murazowukora igihugu nicabaho ubu nta gihugu gihari ubu turashonje ubu turagwaye twese tumerewe nta gihugu tugira none mwebwe uwo mwuga muri kumukorera hehe erega ibyo ni ibintu namwe ndabwira oya turawukorera hano no mu Burundi mugakora naho nyine turahakorera mugakora naho umenga ntubyumva mugakora naho umengo leta zimeze nkaho umengo ubuzima burabandanya tukiri abantu ubuzima bubandanya ubuzima bwarahagaze kuva aho sende zigiri ariko turabatahura ico ni cibiro ciwanyu hariho nabandi biyumvira ukundi hari ibinyamakuru byinshi bibona yuko bitegereza kubandanya bikora byisunze akarangamutima ko kumenyesha amakuru ntihagire aho byegamira ako karangamutima abagakora Martin Luther King niwe yigeze kuvuga ati ubwa nyuma ntituzokwibuka abatagize icyo badufasha tuzokwibuka abahoze ivyo bimenyeshamakuru byanyu n'abandi bose simvuze iki wawe ivyo bimenyeshamakuru ambabariye siniko ndavuga wewe kubera wowe rero naco nyere kiri muri ivyo bimenyeshamakuru cyangwa ibinyamakuru tureke kubera turi kuri mikro urazi neza yuko kirimwo urahindura inzira ivyo nta mivumbi kumuvumba kirimwo urahindura inzira nawe ndiko ndakubwira urumva Martin Luther King niwe yavuze ati mu nyuma ntituzokwibuka abatagize icyo badufasha tuzokwibuka batigeze bavuga ikintu na kimwe rero iyo abantu bari ngaho bakatwereka ko ubuzima buri normal bakagomba kutwereka ibintu yuko umengo byose bimeze neza kandi bitameze neza bimwe donc sinzi ko mutabivuga ariko ndiko ndakwereka ari ikintu twita focus mu kirundi objectif ivyo quel objectif mufise est-ce que objectif yanyu muri diaspora niyo gushaka yuko ibimenyeshamakuru bibandanya biba professionnel mwe muriko mugwanira professionalisme natwe tuko tugwanira gusubira mu gihugu kuba abanyagihugu nk'abandi none vyo mba duhuriye he erega nibaze ko muriko musaba ibintu bidashoboka kubamenyesha amakuru kuko umwuga wabo bo barafise ibyo bakurikirana kiretse bashatse kuja muri politike abamenyesha amakuru nakubwiye abantu bakora tuva mu ijuru n'abanyagihugu bafise aho bava bafise abavyeyi n'abantu nkatwe muzoze mureka kwiguma mwigira ngo abamenyesha amakuru aho ndabitahura neza nibaze yuko
nibaza yuko sinzi ko novyita mu kirundi ukudatandukanya ibintu ariko je nk'umumenyesha makuru ndashobora kuvuga yuko ico ngira mvuge kiri mu ngorane abarundi bakunda kugira batari bake ingorane zo kutamenya gutandukanya ibintu nivyo turashobora kuba turi abanyagihugu turafise ingorane zisanzwe zidushikira nk'abanyagihugu ariko turafise kandi umwuga dukora umwuga wo kumenyesha amakuru ni ukuvuga yuko mu gihe turi abanyagihugu dushobora gukora ibintu turi abanyagihugu ariko mu gihe turi mu kazi kacu dutegereza gukora akazi nk'uko amategeko canke akarangamutima k'akazi kabidusaba ni nk'umuganga nawe nyine n'umuntu asanzwe mu gihe rero umuganga nawe ashobora kuvuga ngo atangure gukora umwuga wiwe awucishijemwo ibindi kubera ari umunyagihugu ababajwe na naka nawe nyine akora ibintu biza kubabaza uwo wundi canke bigira ibindi urumva yuko ingorane zokwamaho igihe cyose nibaza rero ko twotandukanye ndabatahura cyane mishiye kandi iyo ni opinion yanyu mugana ababwiye yego cyane nababwiye ko ari ibyiyumviro byacu ni byiza gusangira kandi ibyo wanje mishiye nagomba ndababwira umuforogero umubumvyi abo mubumvyi umwarimu akaba umwarimu umuganga wanashaka akaba umuganga umwigisha akaba umwigisha umumenyesha amakuru akaba umumenyesha amakuru mu gihugu gitekanye kimeze neza ikintu mwebwe munanirwa gutahura mwananiwe gutahura nuko turi mu bihe bibi tutagira igihugu turi mu ngorane hama tukavuga uko ibintu biri mwebwe rero no kuvuga yuko ubwo bujurnaliste bwanyu butahari ntibuhari uko mubyumvire ibyo bintu byose izo ngingo uri kurambwira dukuntu mwokora bikorwa mu nzira mu gihugu kiba gitunganije ndumva ko bavumbwira ngo turi mu bihugu ibyo bihugu murimo oya ikibazo nuko mwe muvuga yuko twavuze yuko umuntu wese arafise ukuntu yiyumvira uko muvuga yuko mu gihugu atagihugu dufise atamahoro ahari muribuka yuko ku rundi ruhande hariho abavuga ibihushanye n'ibyo muri ko muravuga bemera yuko hariho amahoro mbere n'ikiganiro twagize ubushize abantu batumira babiri duheruka gutubira mugiye kucumbiriza muraza kumva yuko bose bari mu mahanga ariko umwe muri bo aremeza neza yuko hari mu gihugu ari amahoro ko igihugu ari nyabagendwa murumva rero ko umuntu wese afise ukuntu abona ibintu niko twibaza ni naco gituma duhijambo bose kugira ngo bashikirize ningaho mugana ngo ndakubwire yere wowe singa bagushira muri politike ngo uri kurambwira oya sinjeje nyine nabamenyesha amakuru bose umuntu wese akora umwuga wo kumenyesha amakuru abo bantu bumva turazi neza yuko ukuri kw'igihugu cacu 99% abanyagihugu bababaye babuze gusa uko bogira uno munsi wowe impinduka mu gihugu bose bokiriza amaboko bagashimira Imana ariko byananira aho bica rero no kuvuga yuko nimba hariho abantu bamwe bavuga uko yuko igihugu kimeze neza abo ntibashobora kubura kubera ubutegetsi ni cyose bwa mamufise abagenzi ni naco gituma namwe mutogira ngo mwoja kuri iyo kote y'abantu benshi bababaye mukerekana uko ibintu bimeze tukareka kugira ibintu byo kuvuga bya hypocrisie urabona ikibazo ingorane dufise hypocrisie abarundi ingorane ntituyivuga ukwiri igihugu kimeze nabi igihugu kiragwaye n'abantu batubwira ko igihugu kimeze neza barazi neza yuko ibintu bitagenda neza barashobora kuba batabizi barashobora kuba batabizi ariko ejo bazobyumva kubera nyakuntunga hiyo nyamukuru wabo ngo ruriye umwenda rutakwibagiye bazobashikira ko bazomubona ibyo bakorera kandi urumva tuzo kuba ushaka kuba umeze neza ariko umuryango umubyarawe canke nde atameze neza urumva ari ibintu biyobagiza ni ya hypocrisie navuze rero je cyo mvuga tugaruka kuri ibimenyesha makuru n'ibiki nimugira aho mufashe izo professionalism zacu zanyu mutwigisha mudireke kuko ntacu ziriko ziradufasha kandi nta nizo muzo wamuretse sinibaza amakuru
sinibaza yuko ibyo musabye bishoboka mutabyibaza uno munsi ibyo nagomba ndabikubwire nko mu nyishu kandi bizotinda bishoboke nuko amaradiyo azohaba muga mwebwe rero sinumva mwebwe ico muzaba mwana tufashije abo bandi bose ico twebwe twafashije mu kubaha ijambo impande zose kugira ngo mushikirize ivyimiro vyanyu kuri ibi canke biriya tuzoba twabashikirije ibintu biriko biraba uko kwitanga kwanyu ni kwa kundi navuga ko guteka ingariske wowe ubuzima bwawe ubwubaka yuko uguma umeze neza ugume mu murongo oya aho bugiye muri politiki ubwiwanje siwe ndiko ndavuga ivyo menyesha makuru ambabariye sindiko ndavuga wewe ivyo menyesha makuru bose bagomba gukora yuko nka umengeje bazotaha bagende bashinga amaradiyo ega n'ubundi bazotaha n'ubundi bazotaha ntibazoguma hanze bazotaha kandi bazotegeza gushika mu gihugu objectif yoba kuja kugura amaradiyo objectif yoba iyo umunyagihugu gutaha ukarotisha ibindi bintu mbenda babaze mwigeze gutanga akarorero k'iradiyo nimba ntihenze rutomurangingo mbe iyo radiyo ubu mu Burundi irahari ivyo sindavyibaza niko yoba ihari canke itahari ntihari kuko ico gihe yoba yarahinduye izina yoba yarabayeho kubera igituma kandi yarashinzwe n'umuhari canke umugambwe sinzi ukuntu byita kubera ivyo uwo mugambwe wari kurakora canke uwo muhari wari kurakora mu gihe rero ikinyamakuru kihari kitashinzweho n'umugambwe canke ishami kanaka riri muri politike ico kinyamakuru gitegeza gukoresha akarangamutima ariko mu gihe gikeneye gufata intumbero y'umugambwe canke sinzi ko no bivuga y'umuhari canke umugambwe kanaka nivyo nukuvuga yuko bategerezwa gukurikira uwo mugambwe sa mu gico no bishura ndabimva cyane mu gico no bishura ni kimwe nababwira none mwebwe donc ndumva kuvuga uti contribution yacu ni iyi ni ibinyene tuzaturiko turakora ariko ni bimwe navuga kuri yapo ya kangahe ya kabiri ya gatatu gutyo canke ya kane y'ugutekinga amariske none mwebwe ikintu mwaba muri ko murakora kugira mushobore kudufasha ibyo bimenyesha makuru bya biriko birakora ni cyane twese simbuze ko dushobora kuyumvira kumwe canke ngo dukore kumwe ibyo urantunga mugana gomba ndababwire yuko ntuzenya professionalisme cyangwa ko ibinyamakuru biriko biratanga amakuru atacu biriko biradufasha uno munsi twibuka ikiganiro intumbero yacu ni ibintu bitariko biragenda neza urumva rero navuze ibintu bitagenda neza kandi nibaza yuko nimba data wanje wenda peut-être byo wavuze yuko haba amaradiyo ari kuri ico kintu ngira amaradiyo azotinda shingwe muga namwe nibaza ko nk'abanyagihugu muteza kutwereka namwe ico muri ko muragira ntihaba abarundi bamwe biyumvira yuko babandanya imyuga yabo uko bashaka kwibaho cyangwa uko amakungu ashaka kwibaho cyangwa uko igihugu bishaka kwibaho ariko bakiyumvira yuko ibyabo n'ico barico ari ibyo kugarukira igihugu mu gihe igihugu kibakeneye uno munsi turabakeneye twese sigenda bakeneye twese igihugu kiradukeneye murantahura twese tugigerageza gutanga ico dushoboye kandi tukagitanga kuri nivo yo hejuru apana yo hasi apana ya hypocrisie kuri nivo umuntu avuga ati ndatanze ico nshoboye kandi nzogikora n'umutima wanje wose urumva rero simvuze ko ibyo kuravuga ari bibi bitumvikana canke ibyo mukora atari byo mugambuze yuko hobaho gukora kwiza gusumba mwitanze mukagerageza gufasha guhimiriza abanyagihugu kwerekana ubutegetsi bubi ubutegetsi genocidaire bwa Nkurunziza je nibaza yuko muri ico gihe amaradiyo canke ibinyamakuru bibigenjeje uko bizoba bifashe intumbero itariyo ndabatahura ibyo muriko muravuga ariko ibinyamakuru bisanzwe bitegamiye umugambwe canke ishami kanaka rya politike mu gihe yokora uko ryoba rifashe intumbero ya politike ntiryoba ico kinyamakuru coba kigifashe intumbero yo kumenyesha amakuru canke gukora umwuga nkuko gitegerezwa
kubikora ibiba turabishikiriza haba ku mpande zose tudafashe murakoze ndumva muriko muravuga ariko mudahengamye mutagize iki ibyo ni bya binakubwira umuntu wese atora ibyo avuga ni bimwe nakubwira ko Martin Kenga yavuze ati tuzokwibuka ntituzokwibuka batigeze bavuga ikintu na kimwe abahoze uriko uranyumva namwe ntimwahoze mwaragize icyo muvuga ariko mugerageze ndabyumva ibyo muvuga igihugu nikimeze neza ndabibasubiramo turi mu ngorane turi mu bibazo tuza kubyumva kumwe amarira twese tuza kuyarira kumwe twatuza gufashanya ntihateza kuba bamwe bagerageza kugwanira ntuzenya professionalisme yabo n'abandi bashira ubuzima bwabo kuri ntuzenya kuri risk nk'uno munsi uri kuravuga abantu umwe akaja kwiyerekana uwundi ugasanga uwundi avuze ati je ntibindabe by'igihugu kubera uno munsi mfise shift uri kurantegera gamushinga nahirere none ibyo bintu wumva tuzoshika hehe nk'ibyo namwe mukora abanyamesha makuru muvuga muti twebwe reka tubandanye tugwanira mwebwe turiko turabatahura mugwanira karangamutima bandanya n'akarangamutima kanyu tubatahure ariko muri kote ya opposition mumenye yuko ari bike muri ko murafasha kandi ibyo tugomba kubimakinga clear mukabyumva yuko atacu muri ko murafasha kinini nya cyane ahubwo sindabizi ibyo ndabivuga uko nakubwiye n'icyumviro canje ubundi arazotanga icyumviro ciwe turabitahuye ego reka rero tubashimire mushinga nawe ku kanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo byoba byatumye abatavuga rumwe na leta badashobora gushika ku ntumbero yabo hakiri kare sinzi rero ko hari ikindi ushaka kongera ko majambo makeya kugira ngo turangize mu majambo mushinga nahirere nagomba ndabashimire nkuko nabivuze ikimenyesha makuru canyu urazi ko misi yose nama navuze ko kidufasha hamwe kiradufasha donc nkuno munsi umpaye nkasigura ibyo nasiguye ni ibintu nibaza ko bifasha cyane tugahamagara n'ibindi bimenyesha makuru nabyo kuguruka bikagira intumbero ndetse nawe kurushiriza aho uri ariko jewe ndagushimira ku buryo wama witayeho kutwumviriza kandi ni intango nziza nibaza yuko mu minsi izotuma dushika ku kintu ciza n'ukuri ikimenyesha makuru cawe ndazi ko hari abantu benshi mu biganiro maze iminsi ucisha ko bimaze kugururira kwigisha ibintu byinshi kurusha abenshi biyumvira yuko singomba amaprofessional bose nawe urayikora ariko uratanga bakamenya yuko hari ibindi bintu biri prioritaire rero je ndabashimira cyane nizere ko n'ikindi gihe muzodutumira murakoze cyane yego natwe turabashimiye kubona mwitavye akamu kacu kandi mukaba kenshi mukunda kwitaba iyo tubahamagaye dushaka kuganira abariko baradukurikirana rero Kabaza Web TV ni yanyu mwese turaha ijambo uwo wese arikeneye kugira ngo ashobore gushikiriza iciyumviro ciwe ku kintu iki canke kiriya kubiraba igihugu catwibarutse arico Uburundi. Turabashimiye rero tukazosubira rero kundi munsi mu kindi kiganiro mwari kumwe nanje Irere uri nkuru naho utaha.